Sangwa amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana bivanye naho muherereye kaze murano makuru mugira mushikirizwa na jewe Arlette Mugisha akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira abakukuruke bataratunganirizwa ngo bagiye kuronswa udufaranga twabo vuba nayo ikigo obuha kijeje kubaka inyubako zitandukanye cyasibuye imifurege yazivye mu mabarabara amwamwe agize igisagara ca Bujumbura ndabaye ikaze mukanya nido jana makuru Yasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko narimejeje kubibamenyesha abakukuruke bataratunganirizwa ngo bagiye kuronswa udufaranga twabo vuba ni nkuru ya mugenzi wacu Khaymo Prospere niyo nkuru mu gihe abakukuruke batari bake bidogera ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko bataronswa udufaranga turonswa abagiye mu karuhuko k'izabukuru umushikiranganje Ministre Muyabaga ajejwe abakozi n'akazi arasigura aho vyatebeye n'icabitumye cyatumye buteba bwa mbere ho hagiye abakukuruke bo muri uno mwaka babaye benshi dufatiye ku myaka yahahora kubera kwari gukurikiza itegeko rivuga ivyerekeye abakozi ba leta mwina biteza kumera rero kuvyerekeye ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ibice 90 bishika 90% by'abo bakukuruke baramaze kuronka ivyo bateza kurondera mu bushikiranganje ico gice gitoya gisigaye twagomba dusaba imbabazi kuko murazi ko ivyuma bidasezerana byahuriranye n'umugambi mwiza wa leta ugushira ibiranga byose umukozi umuhiga bwa none digitalisation kugira ubwo ubuntu bwaza buracamwo bwonone ugasanga habayemwo n'ubusuma bwahuye rero umugambi ugeze kure ugasanga hari amadosiye yagiye kwinjizwa muri ubwo buhinga atanyarutse kuboneka kugira bace batunganirizwa ariko twomenyesha ko kuva ico gihe duhejeje ivyo bice 90% ivyo bindi tuko turabikora vuba bizoba vyaheze kugira bose batunganirizwe nawe umushikiranganje wo gushigikirana imerde sabushimike ari nawe yegwa n'ibigo vya INSS na ONPR bijeje gutunganiriza abagiye mu karuhuko k'izabukuru arahumuriza akongera akizeza abo bahora bakorera leta ko vuba bagiye kuronswa ivyo bahabwa n'amategeko ibitigiri by'abakukuruke byashoboye kuboneka ubushikiranganje bujejwe abakozi byo bitigiri rero nkuko abivuze nibyo bica biheza bigashikirizwa ibigo INSS na ONPR kugira ngo nabyo bishobore kwitunganya mu bijanye no guha agahamba abakukurutse ubu rero mwamaze kuvyumva yuko nivyo bitigiri bitaraboneka byose ariko kandi twamenyesha yuko muri ibi bigo turiko turitunganya mu bijanye no guca duharurira abakukuruke ako gahamba kabo hanyuma tukabizeza yuko mu minsi y'imbere tuzoheza tugatangura kubishira mu ngiro abo bashikiranganje ko ari babiri uw'abakozi n'akazi hamwe n'uwo gushigikirana bakaba batanze umuco kuri ico kibazo c'abakukuruke mu kiganiro bishura ibibazo by'abamenyesha makuru n'abene gihugu kuwa gatandatu gitugutu mu ntara ya Gitega muri zone Buyenzi haribonekeza imicafu itandukanye urongo iyo zone akamenyesha ko bagiye gushiramwo ingufu zose zishoboka kugira bagerageze gukura iyo micafu ni nkuru ya mugenzi wacu Gilles Verne na Kimana Ibice bitandukanye bigize zone ya Buyenzi haribonekeza isukurike kuko imbonesha kuri yanyu BTV yavyiboneye kuri uyu wa gatatu igihe twahashika usanga impande y'amazu canke imifurege hegeranirijwe imicafu canke imisenyi ibituma imvura iguye bitwagwa bigasubira kuzibira iyo mifurege abandi bantu bagahitamwo kuja kubita impande y'inzuzi kuko ababitora baba batevye bataje kubitora hakiri kare ngo twavyiganiwe na Alexis Ninkunda arongoye quartier ya Buyenzi ya kabiri kontra benese ko baza kabiri mu kwezi mugabo baracekwa ntibaza bakabiri kwezi gatekanijwe cyo twandege go video ko imicafu myinshi mu mpangu ko atayitora neza bije bituma isukuri barike na Sefu niyo nkuru arongoye zone ya Buyenzi aremeza ko hari gihe bishika bagateba gutora uwo mucafu reka akavuga ko baguma bahimiriza hariho imyidogo imwe tuko turumva ku banyagihugu yuko
ishiramwe Alpha Solution itariko bifatamo neza muri iyi minsi ngabo muri kumuraraba hariho ihindagurika ry'ibiciro ihindagurika ry'ukungene igitoro kiboneka bigaca bituma cya kirangaminsi bahorana batagikurikiza neza ubu twebwe ku ngubu shasha tugomba twongereze ko n'akandi karindi nuko tutagikeneye yuko ibikorwa rusange byo kwama ku munsi wa gatandatu gusa tugiye kuzoraba nk'umunsi wa kane kuko ari umunsi wahariwe ibidukikije kuko nawene tuzoshira muri programme ibikorwa rusange kugira nitwashika ku wa gatandatu bishike yuko atamucafu mwinshi uri mu mufurege canke dushike ku wa gatandatu tuko turondera aho twokora canke uwo munsi nitugumize gusa gukora rusange tukoreshe mu bindi bikorwa by'iterambere muri zone yacu ya Buyenzi. Ivyo biruko mu gihe barongoye igihugu cy'u Burundi bifuza ko igisagara ca Bujumbura kiba icitegererezo ku bindi bisagara. Amakuru yacu tuyabandanirize mu bijanye n'imicafu yibonekeza ahatandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Ikigo Obuha kijejwe inyubako kuri no munsi cavyukiye mu bikorwa byo gukura imicafu irangwa mu mifurege itandukanye yo ku mabarabara atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni muri ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Ibikorwa byo kuzibura imifurege nivyo vyari vyaramutse bitunganywa n'ikigo kijejwe inyubako Obuha kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 18 Gitugutu, aho twovuga nko kwibarabara ryitiriwe Iprona mu gisagara ca Bujumbura igihe imbonesha kure BTV yashika igihe c'isaha 2:30 abakozi bariko barakura ivyondo vyazibiye bavyegeraniriza ku nkengera y'ibarabara, bakamenyesha ko inyuma yaho baca babipakira mu modoka. Saho gusa no kwibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba imbonesha kure BTV yashitse bariko barafundurura ibinogo barabaho ivyondo vyazibiye. Hambavu yaho haribonekeza ibinogo bitari bikigira imifuniko nko kwibarabara ryitiriwe Iprona, navyo nyene vyariko birashigwa ko imifuniko bahashira n'isima. Iyo mifurege izibuwe inyuma yaho imifurege myinshi mu gisagara ca Bujumbura iziba amazi y'imvura akabura hatembera. Igihugu ntigishobora kuva mu bukene mu gihe akirangurwa imigambi itateguwe bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parcel. Hari mu dufata kugira turamwene leta nayo irikira ifata mu Rwanda kuko hategeza kuba ishaka ibyo shaka rero na nyene tushaka gutera kamo leta ko tuwe muri Parcel tubona ko rigoyagoya harakwiye kuba uko bukene mugwanywa sukurusisimuze mu majambo hari ibikorwa bitegeza kwa biriko birakorwa. Ibyo ndiko ndagaruka ko ni ntushobora kurwanya ubukene igihugu nk'u Burundi kidafise service za planification ziboneka, ntibishoboka. Umuntu aba ku munsi kumsataze atanda kimiki muri planification ndako yasubira haba muri ministère des finances planification na barayimenya haba mu shiranganje ubunyi bwa bw'intwaro hagati mu gihugu ngo nimwe vya service ya decentralisation ibikigaragara neza mu bikore ibikorwa bigaragara. Ibi wumva nk'umushikirana atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagumye ngo baplanisha ngene igisagara kizokuma gikuba. Ubu rero uruzuye rero mwebwe bigenda gute amatara n'amazi no ibikunda. Icakabiri gouvernance budgetaire ntabwo nshobora kuvamwo mu gihe amafaranga ya leta akoresha uko bimeze ngene bijya budget itegurwa mu gihe budget ariko irategurwa mu muco mu gihe gukontrolera amafaranga ya leta ikoresha bitari kubira ku mugaragaro ntabwo tuzovamwo ko amafaranga azosesagurwa azonyuruzwa azokura ibidakenewe. Ubwo ruva mu bukene rusesagura tuje mu miryango ubugira gatatu igiturire ibi byo kunyuza amatungo y'igihugu byamaze kwirara mu service yose ya leta no hejuru n'iki ubone ngo niyo mwuga ucujaho igihe abantu bashize mu nzego abazo hejuru kandi ukabona neza yuko leta ata mechanisme yo kugwanya igiturire neza yanditse evaluable ihari. Ubwo bwe tuvuga ngo tubera ko lidafise strategie nk'irondera amafaranga y'agaciro. Wewe ugwanya ubukene ufise reserve do desomene John Clary tifise tugiye tuzo amafaranga y'agaciro n'iki. Tubandanya n'amakuru yacu. Intambo ya salsa n'intambo itamba abakuze ndetse n'abato nubwo benshi bayifata ukutariko
ngo ariko iyo uvyitwayemwo neza iyo ntambo irashobora kugutunga. Ni nkuru na mugenzi wacu Ange Negrita irakoze. Intambo ya sasa iratamba abakiri bato n'abakuze nubwo hariho abavyimbira ukutariko, kandi irafitaniye isano n'intambo yitwa kizomba bivugwa na Ndikumana Sef amaze igihe muri iyo ntambo. Danse latine kuntu tuyivuga intambo ya salsa kameme haraka akamo ko mu cyongereza dukunda gukoresha tuvuga ati if you can walk you can dance. Niba ushobora gutambuka ushobora gutamba kandi ntifishe limite y'imyaka. Naho ushaka uri umwana muto par exemple ndigisha abana bato bahera kuri 6 ans n'abantu bakuze bashikana na 90 ndabigisha, urumva bisigura ko itagira imyaka kandi itagira limite. Ni abantu bose kandi biroroshe cyane. Hari abantu babibona ukundi kuntu bakabiza indi image bivanye n'ivyo bo biyumviriye, umva kandi tuvuga ati akandi kajambo dukunda kuvugisha tuvuga ati dance first think later. Urumva ubanza gutaha mugabe ivyo vyumviro vyumvire mu ndi mwanya, kandi urumva tuje gutamba donc hariho amastyle atandukanye, hariho sensuel, hariho na romantisme birimo mugabo bijya tukuntu cyo tuvyita bivaye na regard ukuntu biravye harama signe utegereza guha valeur cavalière ta partenaire uramuha valeur cyane mu gutamba utegereza kumuraba mu maso ukamutwengera. Urumva ivyo ni ibintu utegerezwa gutanga umuha valeur kandi kugira n'undi umuntu ariko arabiraba bimuryohe. Oya cyambere dance ukuntu zimeze hariho salsa na kizomba. Kizomba irukwayo, kizomba yavuse muri Angola hama ikaba developer kandi muri Europe, kandi kizomba yavuye muri Semba acarajamo na zouk ajamo na kompa. Urumva na mastile arukwayo, kandi ikindi naco difference iri hagati ya salsa na kizomba nuko salsa mapa basique ugira 1 2 3 cyangwa 1 2 3 4 ama muri kizomba naho ni 1 2. Bukwavu Jamari we avuga ko atatandukaniro rinini rihari mu ntambo ya salsa na kizomba, akavuga ko iyo ntambo itarahabwa agaciro gakwiye kandi ari umwuga utunze benshi. Hari style nyinshi za danse genre danse latine. Hari salsa, hari bachata, hari kizomba, hari kompa, hari zouk, hari semba, hari merengue, ariko vyose bivuye muri salsa. Jarumva amapa uza gutamba muri salsa urashobora kuyasanga muri kizomba. Hari abandi bayitamba ari kuryoherwa n'abandi bayitamba sous forme ya business nk'umwuga, urumva kubera je icyo ndi cyo mu bantu twatambanye benshi niko kazi kababeshejeho muri Europe. Muri Europe ndashobora kubwira ko salsa iner ushobora kwiranga 40 cyangwa $40, ariko ngaha hari agasuzuguro, aracara agasuzuguro kiyo dance kubera benshi bavuga ati ijya dance izobamarira iki, ariko turaza abantu benshi babeshejwe kuri iyi dance. Si bari ngaha mu Burundi bo ari n'abandi ngaha mu Burundi babeshejwe n'iyo dance. Ni akarero jewe karambeshejeho muri yari mu 2013 14 15 16 karambeshejeho mu gisagara. Ikintu cyo nshobora kuvuga salsa ni nka turashobora kwigira sous forme ya nka advertisement, publicity. Iyo ntambo ikaba ishobora gukoreshwa mu biteramo no mu makoraniro atandukanye. Amakuru yacu tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Nyuma yo kumanirwa zigera kuri 2 ataboneka mu kibuga kuba ikibazo c'imvune yari yagize, umukinyi w'umurundi Shimirimana Ismael batazira Pichu akinira umugwi wa APR Football Club wo mu gihugu c'u Rwanda yagarutse mu myimenyerezo nyuma y'inkino zigera kuri 4 adakina, harimo n'urukino yasivye mu higanwa rya CAF Champions League. Ku mugabane wa Afrika, umukinyi w'umugwi nserukiragihugu wa Algeria hamwe n'umugwi wa Nice asanzwe akinana n'umukinyi Yusufu Ndayishimiye batazira Nyange. Umukinyi Youssef Attar amenyeshwa ko umugwi wa Nice wabaye uramuhagarika biturutse ku ifoto yashize ku rubuga ngurukana bumenyi rwiwe ivuga kubiriko bibera muri Gaza, bakamenyesha ko abayarahagarikwa mu kurindira ko izindi ngingo zishobora gufatwa n'akanama kajejwe indero. Uwo mugwi ukabandanya umenyesha ko abari muri wo bose bategerezwa kwisunga amategeko y'uwo mugwi. Nubwo uwo mukinyi yaciye afuta n'ingoga ayo mafoto,
inyuma y'akanya gato yashizeko kaba bitabujijwe ko afatirwa ibihano. Amakuru yacu tubandanirize ku mugabane wa Buraya mu gihugu c'Ubwongereza ku mukinyi w'umugwi wa Newcastle Sandro Tomari ashobora guhanishwa igihano c'umwaka wose adakina umupira w'amaguru mu gihe yo kwagirwa n'icaha co gutigira ku mugwi asanzwe akiniramo. Iryo kosa akaba yarikoze rikinira umugwi wa Mira AC. Umukinyi Jude Bellingham arabandanya kwandikisha amateka mu kwitwara neza haba mu mugwi serukira igihugu w'Ubwongereza ndetse no mu mugwi asanzwe akinamo wa Real Madrid. Aho nyuma yaho yarayongeye gutorwa nk'umukinyi yaranze urukino igihe Ubwongereza bwariko buratsinda igihugu c'Ubutaliyano ibitsindo 3-1. Jude Bellingham mu nkino zigera kuri 13 amaze gukina muri ino sezo akaba amaze gutorwa nk'umukinyi yaranze inkino inshuro zigera kuri 9 akaba kandi amaze kwinjiriza umugwi wa Real Madrid ibitsindo bigera kuri 10 mu nkino zishika kuri 10 amaze gukina no gutanga imipira 3 ivamwe ibitsindo. Uwo mukinyi akaba yarayemeje kandi ko atifuza kuva mu uwo mugwi ahubwo yifuza kumaramwo imyaka iri hagati ya 10 na 15. Ino kuri iyo nkuru ya Jules Verne na Kimana tuciye dusozerera ko ano makuru yacu ariko mu nkundire ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Abakukuruke bataratunganirizwa ngo bagiye kuronswa udufaranga twabo vuba. Nayo ikigo Obuha kijejwe ivy'inyubako cazindukiye gusibura imifurege itandukanye yo ku mabarabara atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Nino ngaho rero duciye dusozerera no makuru yacu ndabifurize kugira ibihe vyiza muroranirwe mubanye no mu vyanyu Imana ibahezagire.